agese ni SATB rero aho nokubwire ko itariki imwe yakoze igiteramo aho nokubwira yuko hitabiriwe abantu benshi cyane ni concert nokubwira yuko harimo n'abazungu tumenyereye hari abavuga ngo abarundi bagiye hanze ngo bakora amasho ngo nta bazungu baza ngo iki niki ni SATB satura amabafure n'amabuye muri concert yiwe mwarabonye neza yuko abazungu bari bahari kandi ugiye kuraba abazungu bari bahari si babandi bo kumviriza gusa n'abazungu novuga yuko baratamba indirimbo za SATB aho bona neza yuko benshi bari banazizi aho bona yuko abazungu bari bahari muri concert za SATB bagerageza no gutamba indirimbo ziwe bisigura yuko umuziki wa SATB ugera kure cyane bisigura ko umuziki wa SATB no hanze y'igihugu igerayo ni SATB itariki imwe itariki zibiri naho yaciye yongera akora ikindi giteramo naho nyene byagenze uko nyene ni giteramo novuga naco nyene citabiriwe cyane ugiye kuraba naho nyene haje abantu benshi cyane ugiye kuraba n'abazungu barimo kandi benshi kandi nabo nyene bari muri movement aho bona neza yuko indirimbo za SATB bari bazizi neza cyane ndavuga Bernice ni umwe mu bigeme novuga yuko bari mu rukundo na SATB abenshi baravuze yuko batandukanye ariko ibintu twabonye SATB agiye kwigwa cy'indege biremeza neza yuko SATB na Bernice batigeze batandukana afise igiteramo itariki imwe n'itariki zibiri muri Sweden ni SATB satura amabafure n'amabuye rero abenshi batari biteze yuko ashobora kuza gukorera igiteramo hanze y'igihugu aho benshi bari baza yuko SATB satura amabafure umuziki wiwe ari wo ngaha mu Burundi umuziki wa SATB ari wo mu Rwanda umuziki wa SATB ari wo muri Tanzania ariko ni SATB satura amabafure n'amabuye Marshal King yarayerekanye yuko neza umuziki wiwe ari umuziki international ashobora kuja hanze akuzuza ashobora kuja hanze agakora amateka ashobora kuja hanze y'igihugu akerekana neza yuko mu Burundi dufise abaririmbyi hari tu video SATB yifashe novuga ko twavugishije abantu amajambo menshi cyane ni video novuga yuko SATB aho ndahera kuri video SATB yifashe ariko ku gaskate kaka boro bagendera ko hariya iburayi ukabona ni SATB satura amabafure n'amabuye rero aho bagafashe bavuga ati hari abantu bavuze yuko tutadoja kure timbega aha turi ni hehe bega bariko barabazande hari abantu benshi bari bavuze ko SATB satura amabafure n'amabuye adashobora kuja hanze y'igihugu kugira ngo ashobore kuja korayo ibiteramo mu gihe tubona yuko ba Dramati ba Big Farias ba WG once again bari bamaze kuja hanze y'igihugu kugira ngo bakore amakosa yeberekana yuko uburundi dufise talent haravuzwe amajambo menshi rero ku muririmbyi azwi izina rya SATB aho byavuzwe neza yuko adashobora kuja hanze aho byavuzwe neza yuko umuziki wiwe ari wo ngahanye ni Bujumbura ariko Imana yarayibikoze SATB satura amabafure n'amabuye yaraye yanditse amateka ageretse ku yandi s'il vous plaît amateka ageretse ku yandi reka tube twemera iyo umuntu yakoze amateka tuvuga ati big up sana Oh SATB satura amabafure n'amabuye the pleasant of ghetto mwite SATB mwite SATB satura amabafure kuva muri Empire Avenue ni SATB novuga ko yaraye akoze amateka adasanzwe ni SATB yarayerekanye yuko mu Burundi dufise impano ni SATB yarayerekanye yuko izina King Marshal yarikoreye mu no muziki w'u Burundi ni SATB no kubwira yuko yakoze ibiteramo bibiri muri Sweden nibiteramo navuga ko yakoze itariki imwe n'itariki zibiri ni SATB navuga yuko abantu benshi batari biteze yuko ashobora kuja gukorera igiteramo hanze y'igihugu abenshi bavuga ati SATB satura amabafure n'amabuye agiye hanze ntazogaruka reka mbaze ndagusubiza inyuma gatoya amateka ya SATB ivuka ryanje sinzi kwari sanganya kuko ibibazo mfise bingwa ko nkisegenya mana y'ikigongwe
icyo ngusabye umusi wampaye uzuhe nujya dafise yes bakuzi ba TV ni satbisa tuna mabafre n'amabuye novuge yuko agitangura ino industry ubuzima butari bworoshe na gatoya ni satbi no kubwira yuko agitangura ino industry yari umurimyi novuga yuko yari mu baririmbyi bankwa cyane yari mu baririmbyi novuga yuko batakundwa na societe bivanye nuko yarasa mu maso reka ndavuge guco ni satbi novuga yuko rero yagwanijwe cyane muri no industry y'umuziki ariko ni satbisa tuna mabafre n'amabuye yakomeje gupambana yakomeje kugwaragira ngo impano yiwe igere kure kugera uno munsi ni satbi novuga yuko no kwemeza neza yuko bavuze abaririmbyi babiri bo mu Burundi nibazi yuko izina satbi udashobora kugibagira ni satbi satura mabafre n'amabuye yabashe kugurura label ikomeye cyane izi ku izina rya Empire Avenue ikaba isanzwe ari label novuga yuko mu Burundi iri mu marebo ya mbere akomeye afise izina ni satbi satura mabafre novuga yuko yafashije bamwe mu baririmbyi ndavuga Bernice ni umwe mu bigeme novuga yuko bari mu rukundo na Satbi abenshi baravuze yuko batandukanye ariko ibintu twabonye Satbi agiye kwigwa cy'indege biremeza neza yuko Satbi na Bernice batigeze batandukana ni Satbi satura mabafre n'amabuye yafashije umwe mu baririmbyi novuga yuko afise impano nawe nyene azi ku izina rya Benturo Bandis kuvaria mu cyarama kwa OLG Oleg ni Satbi satura mabafre yafashije team novuga yuko yaciye ibintu team novuga yuko ifise impano idasanzwe izi ku izina rya Best Life Music ariko ni Satbi satura mabafre yaje gutandukana n'iryo team rya Best Life Music ni Satbi satura mabafre bari kumwe na Empire Avenue baje gutandukana na Benturo Bandis ni Satbi yafashije n'abigeme benshi ni Satbi satura mabafre n'amabuye yafashije umwe mu barimbyikazi b'abarundi azi ku izina rya Miss Erika no murimbyikazi novuga yuko yaciye muri labels ya Empire Avenue isanzwe irongowe na Satbi satura mabafre n'amabuye yes ni Satbi novuga yuko yanditse amateka menshi muri no industry y'umuziki w'u Burundi ni Satbi satura mabafre no kubwira yuko uno munsi ari mu barimvyi muri East Africa batsi kuririmba kandi bafise talent kandi bamafise ibikorwa byinshi cyane yes ni Satbi satura mabafre n'amabuye rero aho no kubwira yuko yari afise igiteramo itariki imwe n'itariki zibiri muri Sweden ni Satbi satura mabafre n'amabuye rero abenshi batari biteze yuko ashobora kuza gukorera igiteramo hanze y'igihugu aho benshi bari baza yuko Satbi satura mabafre umuziki wiwe ari wo ngaha mu Burundi umuziki wa Satbi ari wo mu Rwanda umuziki wa Satbi ari wo muri Tanzania ariko ni Satbi satura mabafre n'amabuye Marshal King yarayerekanye yuko neza umuziki wiwe ari umuziki international ashobora kuja hanze akuzuza ashobora kuja hanze agakora amateka ashobora kuja hanze y'igihugu akerekana neza yuko mu Burundi dufise abaririmbyi hari tu video Satbi yifashe novuga ko twavugishije abantu amajambo menshi cyane ni video novuga yuko Satbi aho ndahera kuri video Satbi yifashe ariko ku gasket kaga boro bagendera ko hariya iburayi ukabona ni Satbi satura mabafre n'amabuye rero aho bagafashe bavuga ati hari abantu bavuze yuko tutadoja kure timbega aha turi ni hehe bega bariko barabazande hari abantu benshi bari bavuze ko Satbi satura mabafre n'amabuye adashobora kuja hanze y'igihugu kugira ngo ashobore kuja korayo ibiteramo mu gihe tubona yuko ba Dramati ba Big Farias ba Double G once again bari bamaze kuja hanze y'igihugu kugira ngo bakore amakosa yeberekana yuko u Burundi dufise talent haravuzwe amajambo menshi rero ku muririmbyi azwi izina rya Satbi aho byavuzwe neza yuko adashobora kuja hanze aho byavuzwe neza yuko umuziki wiwe ari wo ngahanye ni Bujumbura ariko Imana yarayibikoze Satbi satura mabafre n'amabuye yaraye yanditse amateka ageretse ku yandi s'il vous plaît amateka ageretse ku yandi reka tube twemera iyo umuntu yakoze amateka tuvuga ati big up sana agese ni Satbi rero aho no kubwire ko itariki imwe yakoze igiteramo aho no kubwira yuko hitabiriwe abantu benshi cyane ni concert no kubwira yuko harimo n'abazungu tumenyereye hari abavuga ngo abarundi bagiye hanze ngo bakora amasho ngo nta bazungu baza niki ni Satbi satura mabafre n'amabuye muri concert yiwe mwarabonye neza yuko abazungu bari bahari kandi ugiye kuraba abazungu bari bahari si babandi bo kumviriza gusa n'abazungu novuga yuko baratamba indirimbo za Satbi aho bona neza yuko benshi bari banazizi aho ubona yuko abazungu bari bahari muri concert za Satbi
bagerageza no gutamba indirimbo ziwe. Bisigura yuko umuziki wa SATB ugera kure cyane, bisigura yuko umuziki wa SATB no hanze y'igihugu igerayo. Ni SATB itariki imwe itariki zibiri naho yaciye yongera akora ikindi giteramo, naho nyene byagenze uko nyene. Ni giteramo novuga naco nyene citabiriwe cyane, ugiye kuraba naho nyene haje abantu benshi cyane, ugiye kuraba n'abazungu barimo kandi benshi, kandi nabo nyene bari muri movement, aho bona neza yuko indirimbo za SATB bari bazizi neza cyane. Ni SATB resa turama bafre n'amabuye, no kubwira neza yuko inyuma y'ivyo biteramo yabashije gufata kamwe mu ka video, novuga yuko kariko karavugisha abantu amajambo menshi cyane, aho SATB yavuze ati hari abantu benshi cyane bavuze ko tutazogaruka mu Burundi ngo tuzoca dukwepa, ariko SATB yamaze kwerekana neza yuko atagukwepa, ahubwo ni SATB yerekanye neza yuko agiye kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo akomeze gutera ishema igihugu cyacu cy'u Burundi. Haribaza ati abaririmbyi bagiye hanze ntibagaruka, ariko n'abaririmbyi benshi cyane bamaze kujya hanze gukora amakosera akomeye, ariko bakagaruka mu Burundi. Impano zirahari, bakuzi ba TV dushikire impano z'u Burundi, dushikire abaririmbyi b'abarundi barashoboye. SATB satura amabafre n'amabuye rero ni SATB yajanye n'umwe mu bantu bavuga yuko akunze kumufasha ibikorwa vyiwe, azi kwizina rya Kentura. N'umuntu bavuga ko akunze kumufasha ku ruhande rwa video n'indirimbo zimwe zimwe, akaba amufasha amaposti menshi mubona ama video aba yafashwe, no kubwira ko ari Kentura aba yafashe. Ni Kentura no kubwira yuko yajanye na SATB muri Sweden kugira ngo akomeze kumufasha. Nibwo tuzi yuko asanzwe ariwe amufasha ibikorwa byinshi, no kwita nka niwe manager wiwe muri uno mwanya. Ni Kenshi binovuga yuko bavanye kure n'umuririmbyi azi kwizina rya SATB satura amabafre n'amabuye. Ugise bakuzi ba TV nimba uzizina SATB kuva kera, ni SATB no kubwira yuko amaze igihe kinini ya cyane akorana n'umwe mu bantu bavuga yuko bakunze gufashanya ibikorwa byinshi, ariwe azi kwizina rya Kenshi, ariwe bavjanye no muri Sweden, ariwe yamufashe kugira ngo bagende hanze kugira ngo bakore umuti. Ni SATB no vuga yuko rero yarayerekanye neza yuko izina Marshal akwiye kwitwa king w'umuziki w'u Burundi. Imbere yuko rero tujya ngaho, ni na Big Farious anovuga yuko yababajwe n'inyifato ya bamwe mu bapromoter b'abarundi batashimye kuvuga ku rugendo rwa SATB. Ni Big Farious aho yanditse kuri stati yiwe avuga ati aho kweri ntimona neza yuko SATB yagiye guserukira u Burundi hanze y'igihugu, aho yacyashyira ko aka emoji ko kwifata ku mutwe, aho bona neza yuko Big Farious cyangwa se Mugani Desire atashimye inyifato y'abamwe mu bapromoter abajeje kumenyekanisha umuziki w'u Burundi, cyangwa bajeje kumenyekanisha abamwe mu baririmbyi b'abantu kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeze gutera imbere. Ni Big Farious rero iyo stati yiwe novuga yuko yavugije abantu amajambo menshi, bamwe baravuga ya abandi baravuga ariya, aho bona neza yuko rero SATB yanegerejwe no kubona Fizo baby yandika ati ibintu bimeze fresh sana, ati dushikikire SATB yagiye gukora umuziki, yagiye guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni SATB no kubira yuko rero ari karitegura kugira ngo agaruke mu gihugu cyacu cy'u Burundi, inyuma yo gukora amateka, inyuma yo kwandika amateka ageretswe ku yandi. SATB satura amabafre n'amabuye, reka tumubwira ati big up sana musaza, warayerekanye neza yuko mu Burundi dushoboye, warayerekanye neza yuko abarundi bashobora gukora ibiteramo hanze, abazungu bakaza akandi bagata umuziki w'u Burundi. Hari abazungu benshi aho bona neza yuko bagerageza gutamba indirimbo za SATB, bamwe baranagerageza no kuziririmba, aho bona neza yuko SATB rero indirimbo ziwe atari zo ngaha gusa, indirimbo ziwe zishobora no kugera hanze y'igihugu, indirimbo ziwe ari international ku buryo n'abazungu bashobora kuzitamba. Ni Empire Avenue novuga yuko baraye bakoze amateka. Reka tubabwira ati big up sana, jewe ari kuruma ngaha kuri micro. My name is Radio, this is Loy TV. We love you so much. Tubabwiza ukuri show. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. My name is Radio Wagwan. Loy TV.